mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu civyiza cuno munsi, ikiganiro mushikirizwa na mwene so Jimmy Nishimwe, imbohe ya Kristo kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'ivyahishuwe Yohana, kandi turicari ku gice ca 14. No munsi turi burangize ivyo twariko turiga mu butumwa bw'Umumarayika wa gatatu. Dusenge. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami turagusavye uze utuyobore mwa kino cigwa cuno munsi, kugira ngo inyungu z'ijuru aba arizo zinesha mwa kino cigwa, haba kuri njewe umusavyi wawe no kuri no mwene data ariko arakurikirana kino cigwa, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu cuno munsi kivuga ngo igihano kizohabwa abasenga igikoko. Igihano kizohabwa abasenga igikoko. Ubutumwa bw'Umumarayika wa gatatu burashira, ahabona igihano kizohabwa abasenga igikoko. Ntabwo ari gukina, ukuri kwuzuye. Mumvugo yumvikana, Bibiliya ivuga ngo azobabarizwa n'umuriro n'abazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere ya wa Mwagazi. Umwotsi wo kubabazwa kwabo upfunduka ibihe bitazoshira, kandi ntibaruhuka. Ku murango no mw'ijoro abasenze igikoko n'igishushanyo caco, umuntu wese yemeye gushirwako ikimenyetso c'izina ryaco. Ivyahishuwe 14 ku murongo w'10 hamwe n'uwa 11. Ibi bizotangura igihe Yesu azobaje. Ivyahishuwe Yohana igice ca 19 ku murongo wa 20, aho abaprotestanti gito bazoba bariko barishira hejuru kubw'ibimenyetso, mu gihe intwaro y'ubupapa izoba irikirishira hejuru. Muri ico gihe Yesu azoza. Ivyahishuwe Yohana igice ca 1 ku murongo w'7 twarabibonye yuko igihe umwami wacu Yesu Kristo azoza ku mugaragaro, kandi ijisho ryose rikamubona. Abanyabyaha bazoca bicwa n'ubwiza bwiwe. Kugira ngo dutahure ibi, ndaguhamagara gusoma igitabo ca Yesaya. Reka dusome Yesaya igice ca 34 ku murongo w'8 gushikana ku murongo w'10. Kuko munsi ari wo guhora kuhoraho, n'umwaka wo kubasubiriza mu nkoko kuvyo bagiriye Siyoni. Imigezi yaho izohinduka kaburimbi, n'ivu ryaho rizohinduka amazuku, kandi igihugu caho kizohinduka kaburimbo yaka, ntikizozimwa ku murango no mw'ijoro. Umwotsi waco uzopfunduka ibihe bitazoshira, bizohora aramatongo, ukurunganwe rwabo ruzogenda rukurikirana, kandi ntawe uzogicamwo gushitsa ibihe bitazoshira. Yesaya igice ca 34 ku murongo w'8 gushikana ku murongo w'10. Icigwa cacu kivuga ngo igihano kizohabwa abasenga igikoko. Imvugo ibihe bidashira ngaha ica isobanuka nk'uko tubibonye muri Yesaya. Iki gihano kizotangirwa hano kw'isi, aho haba umurango hakaba nijoro. Ijambo ryakoreshejwe mu kuvuga ibihe bidashira ni ayo abasobanuzi ba Bibiliya bagise ngo ibihe bidashira. Dusomye igitabo citwa agatabo k'ubusobanuro bw'amajambo y'ikigiriki yakoreshejwe mu isezerano risha, canditswe na Abbott Smith, yaravuze ati ibihe bidashira, igihe c'ubuzima bw'umuntu, igihe c'igisekuru kimwe. Abantu bavutse mu gihe c'imyaka 30 baba bari mu gisekuru kimwe. Ntabwo turi buhindure ivyo
bene ururimi basobanura. Imvugo ibihe bidashira yerekana ikiringo runaka kidahagarara, igikorwa cyo guhana abanse kumva kizoberamwo. Ibi tubivuga kubera yuko ntabwo icaha n'abanyabyaha bazokwamaho. Mu gihe bohabwa igihano kidahera bakazogumaho mugabo ariko barahabwa ibihano, ni kuvuga ngo icaha cohava camaho kikagumaho kubera yuko abanyabyaha boba bagumaho, naho boba bariko barahabwa ibihano boba bagumaho. Twoba tugira dutahure nabi ijambo ry'Imana ryavuze. Yamara ino mvugo yakoreshejwe ngo bazohanwa ibihe bidashira, ni kuvuga ko hari igihe runaka cyategekanijwe bazohanwamwo kandi ntibongere kubaho ukundi. Ubwo nibwo buryo bwonyene busobanura ko ari igihano c'ibihe bidahera, kubera yuko ni igihano categekanijwe mu kiringo runaka, kandi abanyabyaha bazogihabwa ntibazokongera kubaho ukundi. Ibi bizoba inyuma y'imyaka 1000. Tuzobigarukako mu gihe tuzoba turiko turiga ubuhanuzi bwo buvuga iby'imyaka 1000. Iki gihano kiravugwa kandi mu mpera z'iki gice, igihe Yesu azoba ahejeje kwimbura ingano ziwe. Umumarayika wundi ava ku gicaniro, ni waganza umuriro, asemerera n'ijwi rirenga, abarira ufise umuhoro ukarisha ati, rungika umuhoro wawe ukarishe, uce inzabibu zo ku muzabibu w'isi, kuko inzabibu zawo zizugurije. Umumarayika arekurira umuhoro wiwe mw'isi, aca inzabibu z'umuzabibu w'isi, aziterera mu bwato bunini bw'ukuraka kw'Imana. Ubwo bwato buganishirizwamwo ibirenge inyuma ya ca gisagara. Amaraso ava mu bwato ashitsa stadiyo 1600 agera ku mijiginya y'amafarasi. Byashuwe Yohana igice ca 14 murongo wa 18 gushikana ku murongo uva 20. Mu gihe abera bazohabwa kudapfa, abanyabyaha bobo bazobona ibara. Naho tuzokongera kuhashika, nimureke mbasomere uko bizomera. Baraduga bakwira isi yose, bakikiza aho ingabo z'abera zisagaje. Hano azoba ari nyuma y'imyaka 1000. Nzobibasobanura neza nitwashika mu gice ca 20. Na ca gisagara gikundwa, umuriro uratibuka uvuye mw'ijuru urabarigata, kandi umugwanizi yabazimiza atererwa muri ca kiyaga caka umuriro n'abazuku, kirimwo na ca gikoko na wa muvugishwa w'ikinyoma. Bazobabazwa n'umuriro ku murango no mw'ijoro, ibihe bitazohera. Uhereye ku gikoko ugashikana ku muvugishwa w'ikinyoma, bose bazotererwa mu kiyaga caka umuriro. Ivyashuwe igice ca 20 ku murongo w'9 gushikana ku murongo w'10. Marayika asohoka mu rusengero. Umumarayika wa mbere muri bano bamarayika babiri barangiza igice ca 14, marayika wa mbere asohoka mu rusengero ahafatiwe ingingo. Urubanza ruzoba rwasomwe, ni kuvuga ngo urubanza ruzoba rwaheze. Abagororotsi bazoba bashizwe ku ruhande, kandi n'abanyabyaha nabo nyene bazoba bashizwe ku ruhande. Iyi mvugo ngo marayika
aganza umuriro yerekana ko igihano gikomeye kizohabwa abanse kwa kuno kuri turiko turamamaza ari umuriro, ikiyaga caka umuriro. Aba bamarayika nabo bazoba abagororotsi, bazoba batsinze, kubera ko Bibiliya ivuga ngo ntimuzi yuko abera aribo bazocira ab'isi urubanza, kandi ko ari mwebwe muzocira ab'isi urubanza. None ntimubereye guca imanza ntonto. Icete ca mbere intumwa Pawulo yandikiye abikorinto igice ca 6 ku murongo wa 2. Mugenzi uriko urakurikirana icigwa cacu cuno musi, bano bamarayika babiri bavuzwe mu mirongo ya nyuma ya kino gice ca 14 bazoba ari abagororotsi, mu gihe abanyakibi bobo bazoba biteganya ubwoba ibihano bagira bahabwe. Abagororotsi abemeye kumvira amategeko y'Imana bobo bazoba biteguriye guca imanza bazicira abanyabyaha, kugira ngo babashitse kwiteka ryanditswe. Ibyo nibyo bitera icubahiro abakunzi biwe bose. Haleluya. Zaburi 149 ku murongo w'9. Yisi filime ntago ari komedi canke igikino ndiko ndakubwira, ndiko nkubwira iby'ukuri bizoba. Ubuhanuzi ntibubesha. Ingingo ufata uno munsi nizotuma ukizwa n'ubu butumwa canke ucirirwa kwiteka n'ubu butumwa bwa marayika wa gatatu. Igihe c'ubutumwa bwa marayika wa gatatu ni igihe cyo kwihangana k'ubwoko bw'Imana. Ubwoko bwera butegerezwa kubaho bwiteguye guheba buri kimwe ku bwa Yesu, kwirukanwa ku buzi ku bw'isabato, kwirukanwa ku mashuri, abubakanye bakavana, kunyagwa ubutunzi n'akandi karengane gakomeye kari imbere yacu. Nuko bene data mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira. Umurimyi arorera imirima myiza ayirindira yihanganye gushitsa aho izoronkera imvura y'agatasi n'iy'urushana. Nuko namwe mwihangane mureme mu mitima, kuko kuza k'umwami kuri hafi. Ntimwidodomberanire bene data, kugira ngo ntimucirirwe kwiteka. Umucamanza ahagaze ku rugi. Abihanganye tubita abahigwe. Mwarumvise ukwihangana kwa Yobu, mwabonye ibyo umwami Imana yaherutse kumugirira, ingene yuzuye imbabazi no kugira ikigongwe. Bagenzi, naho ubuzima bukomeye dushobora guhura mu bigerageza ibi hamwe na biriya. Yakobo hariya mu gice ca 5 ku murongo w'7 gushikara ku murongo wa 11 araduhanura niba Imana yahaye Yobu ibyiza inyuma yo guca mu bigeragezo, uko niko rabanesha ibigeragezo byo mwakino gihe tuzohabwa impera. Ego biragoye, abandi bakora iminsi yose, wewe ubeho udakora kw'isabato. Abandi banywa inzoga, wewe ubeho utanwa inzoga. Abandi bazana abagore benshi, wewe ubeho utazana abagore benshi. N'utundi turusho twiza twabisi barimwo, ariko wewe uhamagarirwa guheba. Mugenzi, ntutinye kubiheba, kubera yuko hamwe wobiheba kandi ukemera ukihangana, imbere ni heza. Intumwa Pawulo hariya mu gitabo c'Abaheburayo nayo iratugira inama, kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivy'Imana igomba mubone guhabwa ivyasezeranye, kuko hasigaye igihe gito cane.
kandi ugiraze azoza ntazoteba. Yesu ari hafi kuza, ariko umugorotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Naho niyonjorora ntazohimbara umutima wanje. Ariko tweho nawe umaze kumenya kuno kuri, ntituri abo kwiyonjorora bagahona, ariko turabo mu bizera ubugingo bwabo bugakizwa. Mugenzi, fata ingingo yo kwizera Yesu bicicwe no munsi. Abaheburayo igice c'10 ku murongo wa 36 gushikana ku murongo wa 39. Igihe cyo kuri Nowa kugira ngo barimbuke hari hagezeho bahuza ibitsina ababisangiye. Guhuza ibitsina kw'ababisangiye ni ikimenyetso ca nyuma cerekana yuko uburake bw'Imana bugira bukore, kandi ko urwo runganwe rugira rurimbuke. Imbere yuko igihe ca Nowa kigera ngo abantu bo mu gihe ciwe barimbuke, Imana yari yaratoye Enoke kugira ngo aburire abo bantu, maze Enoke avyara umwana wiwe amwita Metusela, bisobanura ngo hazoba umwuzure. Metusela aramba imyaka iri mu 900. Metusela aravuka, abantu baramuhamagara Metusela, hazoba umwuzure. Mwaka wa kabiri, mwaka wa gatatu, imyaka 100, imyaka 900, abantu baburirwa yuko hagiye kuba umwuzure, bagomba kwemera kwihana. Yamara umwuzure urinduza, abantu batihanye kandi baraburiwe. Igihe cyo kwa Loti naho nyene vyabaye uko, abantu baranse kumva, babi ku rugero ruhambaye. Imbere yuko barimbuka hari hagezeho abasangiye ibitsina babihuza kandi babisangiye. Abantu bo mu gihe ca Loti bari barafashwe n'ubusambanyi, kandi ubusambanyi bukomeye kugeza naho abantu bari baramaze guhinduka nk'ibikoko. Abantu nta nubwo barondera kwihisha. Erega no mwakino gihe niko bimeze. Niba hariho umugamba abantu batuye kw'isi bafise, ni kubaka amahoteli, ndavuga ubuzu bw'isambaniro. Ubu nivyo bigezeho. Abantu baritwararitse cane kino caha, barasambana ku rugero ruhambaye. Ibi vyari vyarahanuwe na Yesu yuko uko vyari biri mu gihe ca Loti no mu gihe ca Nowa, ariko bizoba no mu misi yo kugaruka k'Umwana w'umuntu, kugeza naho batangura gusambana bahuje ibitsina. Igihe abamarayika bari batembereye i Sodomu n'i Gomora, basimbiye ku bamarayika kugira ngo bafate ku ngufu. Uno munsi Papa ariko aremera gushingira abasangiye ibitsina. Imana iriko itanga imburi, ariko abantu biteze ibyiza muri Satani, ntibashaka guhinduka ngo bemere ukuri turiko turababwira. Baguma biteze ihinduka kwa Satani. Yewe bantu munyumva, igihe buno butumwa buriko burasamirana, ndaguhamagarira kwemera kwakira umwami wawe Yesu Kristo bigishoboka. Nta mahigwe yo kuba kwa Satani, nta mahigwe yo kuba mu caha. Igihe c'iherezo kirivugira, kino gihe kiriko kirivugira, kitwereka yuko turi mu gihe c'iherezo. Niba Papa, niba muri Kiliziya Gatolika batanguye kwemera gushingira abasangiye ibitsina, mu nyuma niba nyina bibaye bizobandanyiriza no mu bakobwa biwe, kandi Imana ntizokwiyumanganya. Igihe cyo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo kiregereje. Ni igihe cyo kwemera kwakira ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ukemera kwakira ikimenyetso c'Imana bigishoboka, wanke kwemera gutandukana n'icaha, ariko
kugira ubizi yuko icaha kitazokwamaho. Mugenzi, emera wakire Yesu, ugira ukwizera nk'ukwiwe, nawe agufashe gutandukana n'icaha n'inyigisho zose zasizweho n'igikoko. Bitabaye uko ugume wigize umugenzi w'icaha, umenye yuko icaha kitazokwamaho. Ego, icaha ntikizokwamaho. Vuba bidatinze Yesu agiye kuza kurimbura icaha, kandi icaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwaco. Umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyene azoshana n'icaha ciwe. Umuntu wese yemeye kubiko bw'icaha, icaha ntabwo kizokwirimbukana. Yesu yarateguye aho icaha kizopfira, ni muri Satani. Yesu arashaka yuko turekura ibyaha byacu maze abiterure avyegeke kuri nyina bayazana ari we Satani. Ariko hamwe wo kwanka kwemera kukirekura, ntuzobura gushana n'icaha cawe. Hariho ibihano bikomeye bitegekanijwe nk'uko twabibonye, bizohabwa abantu banse kumva. Yesu agiye kuza kurimbura icaha, kandi icaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwaco. Umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyene azoshana n'icaha ciwe. Yamara abagororotsi bo bazohabwa igihugu gihora ari icaba ibihe bidashira. Niho mu gihugu civyiza, aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Izere Yesu Kristo bicitwe uno musi. Niba wizeye, nanje ndagusengera. Uhoraho Mwami ushobora byose, urakoze kwino mbura ikomeye umaze kudushikiriza. Ntago ari kugira ngo uno mwene data azobe mu bazohabwa bino bihano, ariko ni kugira ngo afate ingingo yo gutandukana n'igikoko kugira ngo ntazohabwe kwa bino bihano. None yemeye kukwizera inyuma yo kumva ino mbure. Mwami ndamusengeye ngo umuhe ukwizera gukomeye kandi gukura, ashishikare kumera nkawe no kugira ukwizera nk'ukwawe. Ubuzima bwakuranze burimwo kumvira amateko y'Imana no kuruhuka isabato. Mwami abari bwo umuranga uhereye uno musi n'ibihe byose. Mwami ndasengeye nuno mwene data gifise umutima ukomantaye. Mwami uzana inyundo udodore kugira ngo umutima we worohe nk'inyama, maze nawe ahindukire kuno kuri guhambaye. Twese icarimwe Mwami turakwiyeretse kugira ngo utugire nk'uko ugomba, kandi twitegure kugusanga n'ubwiye kuza. Ntureke Mwami dusabira abagwaye kugira ngo bagire neza bakize, bongegwe akandi karyo ko kumviriza ijambo ryawe, kandi barihitemwe bafise amagara meza. Mwami turasengeye n'abandi bose bafise ubunyantege nke mu vyamwemu. Mwami turakweretse mesaje yose baturungikiye kugira ngo yatorere umuti kandi bagire neza. Tangije tugira neza, amazina yacu akomeze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Mwami nukomeze kuduha ibyizigiro byo mwiherezo, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, niba wifuza kwifatanya n'abasigaye bitondera amateko y'Imana kubwo kugira ukwizera nk'ukwa Yesu kwabo, ushobora guca utwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Niba wafashijwe n'ikiganiro ushobora gukora like jeme. Niba naho ufise kibazo canke ikindi kintu wifuza kumenyesha abantu benshi, ushobora kuvyandika muri komanteri. Kora abone, subscribe, following, suivre bivana n'ururimi canke urubuga uriko urakoresha mu kudukurikirana
kugira ngo bizokorohe ko uronka ikiganiro gikurikira. Tukwibutse kandi yuko bino biganiro biraboneka misi yose ya gatanu isaha 12 z'agatondo n'imisi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Yesu aguha umugisha, aguhe kwamumwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana.